do biro ya IDEE canke SATA turafise ahantu tubirabira. Icambere twirabira kuri carte mère. Iyi carte mère irashaka kutwereka yuko ari IDEE canke ari SATA. Canke ni gute ushaka kumenya ordinateur do biro ya IDEE canke ya SATA? Rero ordinateur do biro ya IDEE canke SATA turafise ahantu tubirabira. Icambere twirabira kuri carte mère. Iyi carte mère irashaka kutwereka yuko ari IDEE canke ari SATA. Hanyuma ikindi turashaka kwirabira kuri ico twovuga disque dur. Disque dur tushaka kubona ati disque dur yacu ni IDEE canke ni SATA. Ahandi naho turashaka kwirabira kuri bloc d'alimentation, turashaka kwirabira kuri lecteur DVD isoma CD, nani turashaka kwirabira tukavuga ati ibyo byose iyi ni IDEE canke ni SATA. Ikindi turashaka kwirabira no kuma ico bita les bus. Kuma bus turashaka kwirabira tukavuga ati iyi bus ni ya SATA canke iyi bus ni ya IDEE. Rero reka rero turabire hamwe rero duhereye kuri unité centrale, duhereye kuri unité centrale ya IDEE. Unité centrale ya IDEE kenshi twabonye ko kuri carte mère nko tubibona usanga ifise ahantu winjira ahandi ucomeka les bus de données d'adresse de commande, ko ijya bus ifise trois fonctions de commande, d'adresse et de données. Rero aha izi zoza zifise wa moza zifise iyo bitwa câble nappe. Câble nappe rero yinjira ngaha abari câble ifise ubutsinga bwinshi cyane, ubwo butsinga bushobora kuba burenga bushika hafi 38 nibwo bwinjira ngaha. Ubwo rutsinga rufise barumeze abarutsinga rufite kuri mu dutsinga twinshi cyane twinjira hano kuri carte mère. Zozinjira ngaha abari niyo câble, abari nka câble de données, abari de câble de données, ariko iyo cyo twita bus ntuza kubona ariko rero ari IDEE. Ikuzobona rero ifise câble nk'iyi ya nappe ifise ubutsinga bwinshi bumeze uko ucumenya yuko rero iyi ari IDEE. IDEE rero turashaka kwirabira rero ikindi kiya kabiri turashaka kwirabira kuri na disque dur, aho usanga kenshi ifise gabwira nyine bwinshi uza gucomeka ya nappe yawe. Ikabure iyi rero urashobora ikiza kwereka kari IDEE, ushaka kwirabira kuri ikabure yonyine. Ikabure yonyine ashaka kwereka ati unité centrale canke ordinateur do biro ni IDEE. Iyi rero nkuko nako nabivuga ubona ko kuri disque dur ushaka kuyicomekako ukayishirako ikajako kuri disque dur. Urabona ko no kuri ya carte mère yacu ya zanza nabereka ko nazo nyene ushobora kugira gute, ushobora kuyicomeka, urashaka kuyicomeka kutagira gute ikajako kuri ya nzira. Rero iyi rero ibi byonyine ibi birashobora kwereka yuko ino machine yacu do biro ko ari IDEE. Hanyuma rero na bloc d'alimentation yanyene zirabaho za IDEE hakaho ni za SATA. Iyo kenshi rero muri kimwe muri byo byapfuye ntupfa kuja kugura, aho uraraba ukavuga nti mbega ko bloc d'alimentation yanje yapfuye ni bloc d'alimentation ingura imeze gute, ni IDEE canke ni SATA? Mbega carte mère yanje ko yagize kibazo ngoma kuyiramplacer, mbe nza gushiramo iya IDEE canke nza gushiramo iya SATA? Kuko mu gihe wozana carte mère ya IDEE ufise disque dur za SATA urumva ko bitazakunda ko ushaka gushaka disque dur yawe ya interne ushaka kuyinjiza mu ushaka kwicomeka kuri carte mère.